kinaweza kuruka. Ndio kesi. Sasa kufuni muonga. Kama kayo ngumu na makusalimo. Kuwa wa diaspora international. Kuwa wa anuzi wa mbere mu buserukizi bw'igihugu cy'u Burundi n'abo Bushinwa. Kuwa wa jejwe ibiro umutekano mu buserukizi bw'u Burundi mu Bushinwa. Banyakubahwa bashitsi bahire, banyakubahwa ugeze diaspora y'u Burundi hano mu Bushinwa, tugira amahoro, ubumwe, umutekano, ubutungane n'iterambere mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Umugoroba nanezerewe cyane kuba hano kumwe namwe kugira ngo dusangire umunezero. Uyu munsi udasanzwe kuko udakunze kuboneka. Mu nkundire rero nongere ndabifurize umwaka mwiza kuko ubwa mbere tubonanye muri uno mwaka w'ibihumbi 2025. Uno mwaka uzobabere umwaka mwiza, umwaka wo kuroranirwa, umwaka w'ibikorwa, uze mu buronkemwo imigisha, uburonkemwo amagara meza n'ibindi byose mwifuza bishobora kubateza imbere, bishobora kubashikana aho mwifuza gushika. Cya kabiri nagomba ndabakengurukire kubona mwaritavye rino huriro mugashobora gushika hano ko biraryoshe. Twarabateye akamo kandi mwarakitavye, ni nziza cyane. Ibiganiro twaganiriye byabaye byiza, sinongera kubigarukako. Abo twari kumwe abatari bahashitse bahomvye no kubisiba benshi kuko ndababona abakeyi batari bahashitse. Twaganiriye ibintu byubaka, ibintu bikomeye bishobora kudufasha gushika kubona yabona kazoza yacu mu mwaka w'2030. Pati 35 basi imyaka 5 imbere yuko birashobora kudufasha bijya bikorwa n'ibindi mwavuze muri kumurategura kuko twabivuze kiya gikorwa ni cya twese kuko ni cyubahiro umukuru w'igihugu cacu Jenerali Major Ndayishimiye Evariste inama yabikirikije ni ukuvuga yuko urugamba rudasanzwe kuko ibintu byo kuva mu bukene ugashika mu iterambere bisaba ingufu zidasanzwe, ariko kandi ni ikintu gishoboka mugabo gisaba kwitanga, kandi ibyo bikorwa n'abantu. Abo bantu rero nibo mwebwe, nibo twebwe. Umwe wese agomba kuzana itafari ryiwe kugira ngo dushobore kubishikako. Igihe twariko turaganira mu kiganiro tuvuyemwo, hariho amajambo makeyi nashatse kugira ngo ndabasangize ajanye n'ingene kino gihugu twogifata nk'akarorero, kuko mu myaka 60 kino gihugu c'Ubushinwa carashoboye guhindura ibintu. Ni ukuvuga yuko rero bishoboka, ntaco bituma na twebwe tutabishobora. Ibisabwa byose turabifise. Icyambere dufise abantu bakiri bato, ni ukuvuga bafise ingufu n'ubushobozi. Igihugu cacu
ibice 60% birenga 60% bigizwe n'abantu bafite imyaka iri munsi ya 25. Ni ukuvuga yuko urwo urugero rw'abantu bashobora guhindura ibintu. Urumva kugira ngo bishoboke abagiye abavuze ibiganiro kare babivuze hari ibindi bisabwa. Ni ukuvuga yuko izo ngufu zisabwa yuko umuntu azitumbereza neza akaziha intumbero igororotse kugira ngo zifate neza umurongo mwiza, hakabaho n'integuro n'amaplanification ameze neza kugira ngo umuntu ashobore kubona neza iyo karaje. Izindi ngufu dufise iruhande y'abantu turafise ama opportunity sinzi ngene no cita mu Kirundi, ni ukuvuga ubutunzi. Igihugu cacu murakizi ni igihugu gifise akayaga keza. Abantu bonyene bataramenya neza yuko igihugu cy'u Burundi gifise akayaga keza gusumba ibihugu byinshi byo mw'isi n'abarundi bonyene. Umunyamahanga wese amaze kuza mu gihugu cy'u Burundi icyo kintu agenda kibonye kandi agenda kivuze akagishingira n'inabi. Ni ukuvuga yuko ari ubutunzi budasanzwe. Mugabo ntushobora kububona utagiye mu yandi mahanga kugira ngo ubone uze kota kabeho nk'i Beijing hahandi uguma witwikiriye umwanya wose. Maze gushika hino urashaka kuvuga uti abashika muri wacu n'ahantu uco ubibona ngo nyene nta n'umuntu agirwara bikubwira wowe nyene tubyibwira. No muri Amerika ujya mu tware wa diaspora arahabona naho bavuga ngo hameze neza. Abamaze gushikayo barahazi barabona ingene byifashe. Byo byose ugiye mu Burundi akayaga kameze neza cyane. Hanyuma dufise isi nziza, isi yimbuka. Nukuri urimye cyose mu Burundi kiramera. Nta kintu na kimwe utoshobora kurima mu Burundi ngo kimere. Ni ukuvuga yuko n'amasezo rero nta ivere nta ikintu cyose urimira mu gihe cyose ukeneye. Ari muci hari imvura itagwa ari nyinshi ushatse ucuvomera. Ni ukuvuga urashaka kurima umwanya wari wose. Nta kintu kimwe gishobora kumera mu Burundi. Hanyuma turafise n'ubundi butunzi kama utare budasanzwe kandi byinshi kandi butandukanye. Turafise rero murumva umutari ikiyaga ciza kirimo amafi meza, plage ameze neza, dushobora gutunganya ba mukerarugendo bakaza bakadutemberera bakamererwa neza. Ni ukuvuga ngo n'ubutunzi dushobora kubikorako tukagenda neza. Ngaha rero ndiriwe ndarandira ndababwire gatoyi ibintu bikeyi ngaha byabatumye batera imbere kandi natwe dushobora kudufasha. Mwabigarutse ko sinda kubitondeka kujya mwabivuze cyangwa kujya byanditse muri cya gitabo, ariko bigaruka hahandi kimwe bavuze barashoboye gutunganya neza ubutegetsi. Ni ukuvuga barashyiraho intumbero nziza, barashyiraho ingene ubutegetsi babutunganya, harimo n'ibintu bijyanye no kunywanisha abantu. Ngaha muri kino gihugu kirimo amoko abashika 56, ariko barabitunganije neza bakusiguriye neza ukuntu babikoze. Ukuri n'igitangaza urumva yuko ari ibintu biri ku murongo. Baca barashyiraho mu ntwaro ya politike ingene babitunganya, ingene naho bavuga ngo ntibagira amatora barafise ukuntu bagira hasi mu ntwaro yo hasi yo ku mutumba bikaduga gushika hejuru, ugasanga uwo ari we wese araronka ingene aterera kandi agashikirwa kandi ijambo ryiwe rigashika, ivyiyumviro n'ivyifuzo vyiwe bigashika kandi bigakorerwako. Baca baratunganya cyane ikintu cy'intwaro ku buryo bw'uko habaho ikintu cyitwa discipline. Ngaha muri kino gihugu
n'ukuri nta busibira hamwe buri ibi ndiko ndavuga abamaze iminsi ndiko ndavuze imyaka 2 ngaha abamaze imyaka myinshi ngaha baramaze kubibona barashobora nabo nyine ku ego ariko nabo nyine turamaze kuganira hariho discipline ikomeye cyane ni ukuvuga iyo discipline rero ikituma abantu babashyira ku murongo no ku bikorwa ni ukuvuga yuko ngaha nta bintu by'amarigara oya abantu bari ku kivi bari ku kazi barakora kandi mugabo niyo bahejeje ibikorwa iyo baja kuruhuka bahejeje gukora ugasanga bameze neza bariko barafata agacupa bamererwa neza bakina n'amakarate yego usanga bameze neza cyane. Ikindi cyabafashije iruhande y'ibyo byo gutunganya bya politiki barashoboye gutunganya baragize ikintu bita amareforme inyuma mu myaka ya 70 baragira amareforme gutunganya neza ibijyanye n'ubutunzi nyene bwogenda. Muri izo reforme bakoze kimwe cyatumye bagira n'izindi nguvu habayemo kugira amapartenariya n'abandi bantu b'abanyamahanga barashobora kuzana kuba bemerera kuzana imitahe mu gihugu barazana amahera yabo barazana imitahe n'iki tusa ibyo byarashoboye gutuma baraduga neza. Ikindi cyatumye bashobora gutera imbere ni bimwe twamye dukora twari turavuga barashize imbere ikintu bita ubushakashatsi recherche na innovation. Ubwo bushakashatsi numva bakavuga ati okay ingorane ziri muri iki gisata n'izihe bavuye twari turabivuga baca bazana abantu bose bavuga ko biza bagize amakaminuza babaha amadeyade bati okay kaminuza hariya mwebwe tubahaye ino deyade dukeneye yuko ibikorwa byose muzokora amatrabo yose muzokoresha abanyeshure mubakoresha ku ntumbere barabaye intumbero ku buryo bw'uko bashoboye gutanga ikintu. Hanyuma icyo cya innovation kwabaye guhinyanyura bagize recherche bagira na innovation ni ukuvuga bahinyanyuye bahereye kuko ubwenge burarahukwa baravuze bati abantu bakora neza ibi bintu ni hehe baca bararungikayo abantu nk'uko natwe tubarungika mwebwe mukagenda mu bucimo n'ahandi baragenda basoma ubwo bwenge hama barabutahana batangura gukora ibintu bita amakopi bimwe muhora muvuga ngo mbona mpamvu amapirate niho bahereye barayakora kabisa barayatunganya neza mugabo baguma bameliora ku buryo bw'uko icyo kintu ubunye nta tekinoloji batametiriza ubunye baramaze kurengana ibyo byo gukoporora no kugira ngo ubu bageze ku bintu byo hejuru. N'igihe byo ubundi baheruka kuja ku kwezi bagenda hejuru hariya muri espace abandi batanguye kujayo kera bavuga bati ntabwo muzoshobora ariko kuva bagiyeyo n'uno munsi ntibarasubira kuvayo niyo bari yego iyo bari muri espace barafise nuza yabo numva baneze ku rundi rugero mugabo urumva ni recherche na innovation. Ikindi cyashoboye kubateza imbere barahaye cyane uruhara ibintu bya amahinguriro industrialisation mugabo urumva byose bigenda bifatanganye barahingura barashobora gutanga ntuzeye bahereye kuri za innovation recherche barahingura ibintu bito baraduga ku bintu bikomakomeye n'ababwiye baragera ku rugero rukomeye cyane yego ubu n'indege barazikora n'ibintu biteye igomwe rwose. Hanyuma ikindi barashoboye nabo nyene gukoresha ubutunzi kama bafise na cyane ubutare bwa charbon ngaha barakoresheje ikintu bita charbon ngaha n'ubu baracayikoresha nubwo yonona ibidukikije mugabo bagenda bagabanya kuko baramaze no gushika ku bundi buhinga bwo kuronka energy donc umuyaga nkuba ariko barakoresheje charbon cyane kuko barayifise ngaha ku rugero rushimishije. Barafise n'ubutare butandukanye
inzahabu ngaha nico gihugu ca mbere c'inzahabu ngaha barafise n'ubundi butare betererare n'ubutare butandukanye. Ivyo bisata vyose barabishira ngaho barabiteza imbere baraduka ku buryo bw'uko amafaranga bafise bageze ko nibo bagurana barabagurana namwe hariya yanyu murajya amafaranga hariya iwanyu hariya muri Amerika nibo ba mbere basigaye bagurana. Yego ni ukuvuga yuko bashoboye gushika ku rugero baraje guteza imbere kandi n'igisata c'uburimyi n'ubworozi. Muri ya ntumbero yacu y'igihugu ivuga iti abantu bose baronka ico bafungura, umwe wose uronka ico urya, ico kintu baragikoreyeko kuko bavuze bati murazi ko aribo benshi ngo basubiye gufata ikibanza ca mbere ngo umwaka uheze bari baje batwara ikibanza c'abantu ba mbere mw'isi. Mu mwaka uheze ubuhindi bwari bwabatwaye ico kibanza mugabo no mwaka ngo barakigarukiye. Baravuga bati aba bantu barenga umuriyariti bagomba bose kuronka ico bafungura. Barabishitseko bararimisha amaboko, bararimisha imashini, bararimisha ibintu byose bishoboka. Wa undi yagira ingénieur Egide yabivuze ko aravuga ibintu bya mécanisation, ikintu cya mécanisation, irrigation, barakimetriza neza barashika ku rugero ku buryo bw'uko uburimyi bwabo hasigaye hari imashini barungika igatera umuceri umuntu yibereye mu biro. Yego imashini ukazibonera ikaharima yire kuharima ikaharinganiza nawe yibereye mu biro gusa ku mashini. Iyindi mashini igaciza ukabona ikiratera umuceri umwe buke. Hanyuma bagaca barungika kandi kamashini hejuru mu kirere karaba uwo muceri bawuteye neza. Yego gasuzuma haciye iminsi ko wakuze neza, wameze neza, aho wameze utameze neza, bagaca gatanga raporo, bagaca barungika umuti batiriwe bari mu biro kamijaho utuntu umuceri ukongera ugasubira ukamera neza. Ni ukuvuga yuko uburimyi barabuteje imbere kandi barabishobora. Umuceri barawimbura, ingano barazimbura n'ibindi biterwa byinshi ku buryo nta nzara yasubiye kuhaba. Icyo ni ikintu gikomeye cyane n'ubworozi bwinshi. Ni ukuvuga yuko rero na twebwe birashoboka ufatiye kuri ibyo byonyine ababwiye bashoboye gukora bano bantu. Rino shure rero rino shure turiko ni shure ryiza, turi mu kibanza cyiza cyane. Tugende gusa twuguruye amaso, tugende twuguruye n'amatwi cyangwa tubanga amatwi sinzi ko nocita. Ni ukuvuga tugende twumviriza, tugende dutegera, hanyuma ubwenge tumaze kubusuma nka kwa kundi twariko turavuga tuce tugira gute tubushire mu bikorwa. Hanyuma rero umwe wese ahahagaze ahari yumve yuko agomba kugira gute guterera kugira ngo nobona kazoza ushobore kwishikira. Umwe wese yumve yuko afisemo uruhara muri kino gikorwa. Ndakunda kuvuga iyo twicaye n'abantu ni ngaha muri twebwe turi ngaha mu Burundi murazi ko dushika miliyoni 13. Bari bakubwira rusanzwe masi ndabona neza ibiharuro mugabo ngo baravuze kumengo turi mu bice by'ivyo nyene sindibuka neza barenga. Ariko muri iyo miliyoni 13 twebwe turi ngaha nibaza yuko turi nko mu bantu ibihumbi nk'amajana habiri mu by'abarundi batowe. Twebwe umwe wese muri twebwe ari ngaho turi nko mu bihumbi amajana 2. Numva mu miliyoni 13 kaba nko mu bihumbi amajana 2 ba mbere
b'abarundi bakomeye numva tudahambara ni ukuvuga yuko ngaha turi abantu basanzwe ahanye n'umwe yaje ngahanye ni harwaje ni bisi ngaha umuntu wese ari ngaha yaje n'indege abarundi bamaze kuja mu ndege bangana gute bangana gute abarundi mu miliyoni 13 abantu bamaze kwicara mu ndege bangana gute ni ukuvuga yuko turi mu barundi bake bari imbere y'abandi ni ukuvuga yuko rero icyo kibanza rero cy'imbere turimo si ukukinezererwa gusa tugomba no gukora kugira ngo yego tugomba kubera akarorero k'abandi tubere umuco abandi hanyuma tubaje imbere tubereke iyo nabo bagomba kuja n'ingene bagomba gukora kugira ibyo rero tubishike ko niho nagomba ndangize singomba kurangira tugomba kuba hamwe yabivuze umukuru wa diaspora n'abandi bose bagiye baravuga babigarutse ko tugomba kuba hamwe tugomba kubunani ko gutatanye nta kintu kimwe twoshikako yavuze ngo diaspora yunze ubumwe diaspora y'ibikorwa si uko mwavuze ikigo ni ukuvuga yuko ni mwarabivuze byose ngaho mwayo majambo ni ikivugo kirimo byose twunge ubumwe tube bamwe hanyuma tujye ku bikorwa iyo turiko turavuga ubumwe kumbure abantu bivanye n'imyaka ntitubyumva ku rugero rumwe kuko cyangwa ntitubiha agaciro ku rugero rumwe bivanye kumbure n'urugero umwe wese ariko uko imyaka isumbana niko bivana n'ingene mu Burundi twagiye turaba mu bihe aho ubumwe bwagiye butosekara hagenda haba ibibazo bidasanzwe kuko rero abantu bavutse ejo bundi bafase nk'imyaka dufate nka 20 cyangwa munsi uko bavyumva tuvuze ikintu cyitwa ubumwe siko abantu barenze imyaka 20 bavyumva cyangwa babitegeye kubera yuko ibihe twaciyemo bifise ibyo twagiye turabona bitandukanye nuko rero nibaza yuko ari ibintu tugomba gukurikirana cyane kandi tukabumbatira kugira ngo ntidushobore gusubira inyuma kuko byoba ari ibintu bibabaje cyane kandi byotuma nayambona kazoza yacu tudashobora kwishikamo ibi ndabivuga kubera yuko murakurikira amakuru ibiriko biraba iwacu mu karere n'ahandi murumva yuko hari amakuru menshi atandukanye bisaba yuko abantu tugenda dukurikira neza kandi tukabyitwaramo neza kugira ngo dushobore kuba mu bihe byiza dushobore kugira ingorane abaturongoye baratubwira neza ingene tugenda kandi tubwirizwa kubyitwaramo uko ibintu bigenda birakurikirana tukagenda turabikurikiranira hafi nibyo utabizi cyangwa utabikurikirana neza yovuga ngo ntibiri iwacu ivyo ndiko ndavuga n'ibi biriko birabera mu gihugu kibanyi cya Kongo ariko ubiravye ibintu bishobora no gutosekaza imigenderanire canke imibano mu karere kubera yuko igihugu cacu cy'u Burundi kiri mu bihugu byo mu by'akarere k'ibiyaga bigari ibiyaga akarere ka Yase kuvuga la communauté des États de l'Afrique de l'Est ibyo bihugu rero bikaba biri hamwe bikaba bifise intumbero y'ingene biriko biragerageza gukurikirana
icyo kibazo mugabo uno munsi ntibiratora neza inyishu. Mugabo icyiza nababwira nuko twese tubona yuko umutekano uhungabanye, twese atanyungu n'imwe dushobora kuhakura. Ikintu gusa kitarashobora gukunda nuko ingene twoshobora inyishu ntizirashobora novuga yuko nta consensus iraboneka neza ingene inyishu byogenda, ariko ibiganiro birahari, abantu baravugana, amanama menshi araba, kandi n'inyuma y'amanama hariho izindi kadre abantu bagenda bavuganamo kugira ngo barabe ingene ibyo bibazo bishobora gutora inyishu kugira ngo amahoro n'umutekano bigume biboneka bibungabungwa mu karere. Kuko iyo hari intambara murabizi yuko nta bikorwa by'iterambere bishoboka. Kugira ngo ibikorwa by'iterambere bishoboke, kugira ngo umuntu akazoza cyangwa n'ibindi byose bishoboke, nuko haba hari amahoro n'umutekano. Ibyo rero abaturongoye bariko barabikurikirana, kandi natwebwe turabikurikirana, ubwo wese ku rugero rwiwe, kugira ngo dushobore gukomeza no kubumbatira amahoro n'umutekano mu karere kacu no mu gihugu cacu. Nyuma rero namwe aba ndabasabye umwe wese ku ruhande rwiwe, nkuko twagiye turabivuga, aho twese turi dukomeze amahoro, dukomeze umutekano, dukomeze ubumwe, hanyuma byose bizoshoboka. Nta na kimwe kizotunanira, kuko ahari ugushaka byose birakunda. Nuko rero aba ndabifurije umunsi mukuru mwiza, witwa umunsi mukuru kandi niwo koko. Dukomeze kuryoherwa, dukomeze kunezerwa, dukomeze kubyinana. Nabonye hariho abariko barabyina ngaha, nyinaza ko natwebwe hava bitwamara gusoma umusugira kabiri, abariko barabiterekera nabo nibaza ko baza batugirira neza, hanyuma natwe tukaba twiyemeje yuko tuza kubyifatamo neza, tuza kuvuga umukenke, tuza kubyifatamo neza n'ukuri tubanywere neza, hama nabo bagume baduha. Uno munsi n'umunsi mwiza, ejo nta bikorwa byinshi bihari, kuvuga yuko tuzaguma dutekanye duterama. Nuko barushikije urwabo, ariko urumva ndarushimye ko babivuze ko twirwa turongetse, kuko nibaza yuko je nabonye bamwe batwongera tutaranaheza, nibaza ko bizaguma kuri uwo muri. Hanyuma natwe tubabemereye yuko tuza kubandanya tubyifatamo neza, kuko nari ndabivuze. Dukomeze rero kunezerwa, dukomeze kwiginana, abari baherukana kera uze kuronka akaryo ko kubandanya ibiganiro, haba ubu cyangwa inyuma yaho. Hanyuma abarundi, diaspora yacu ikomeze gutera imbere. Utwara diaspora ku rugero rw'isi ariko aravuga ati ibikorwa, dukomeze ibikorwa, byatubwiye n'umugambi ukomeye cyane, n'iyindi migambi rero, n'iyindi myinshi ujya n'ubu bashize imbere, ariko ngo hariho n'iyindi migambi myinshi twoshobora gukoreramo, kandi twerekana ibikorwa byacu, igihugu cyacu kikabandanya gitera imbere. Hanyuma nimwabona abantu b'abakunzi b'Uburundi bifuza kuza mu gihugu, nababwiye kimwe mu byatumye kino gihugu gitera imbere, harabayemo yuko bashoboye kuzana abantu bavuye hanze bashobora kuzana imidari mu gihugu. Nimwababona, nimwabumva, nkuko namwe ndabivuga, ndabahamagariye, ndabateye akamo, muze mubabwire ubwiza bw'igihugu, mubereke n'ibyo bashobora gukoreramo bakadandaza kandi bakunguka, kuko nta muntu n'umwe ashobora kuzana amahera yiwe ahantu atabona neza ko azokunguka. Hanyuma babatumbereze, ari ukeneye insiguro zikwiye mu mutumbereze muri ambasade, cyane arashobora no kugenda adaciye muri ambasade akagenda direct. Ubu byaroroshe na visa
ajya kuri nzego gusa agaca yandika pizza bagaca bayimuha ageze ku kibuga cy'indege biroroshye nuko icyo nari nibagiye kukibabwira no kukibibutsa musanzwe nama ntakivuze ariko sinabwira ntakibibutsa iki mubahamagarire baze n'imitahe baze badandaze bunguke natwe twunguke yego tuzokenera ngo turakeneye inshuti turakeneye abagenzi mugabo cyane cyane baza n'imitahe yabo badandaze bunguke nuko rero abandi bakengurukiye nongera ndabipfuriza umunsi mukuru mwiza mukomeze kuryoherwa mukomeze kunezerwa maze tuze turabonana kenshi mu mwaka uza twongere dusubire cyangwa imbere yaho dusubire habonetse akaryo mukuru wa diaspora ngaha yabyumvise Patrick bamushimiye nibaza yuko sinzi ko tuzasubira kudutegurira akantu nk'aka karyoje mbere y'uko umwaka urangira cyangwa sinzi ko tuzasubira kurindira umwaka uza uzobitegura neza uzorabe ndazi ko bisaba integuro nyinshi ariko uyu mugenzo ukomere umugenzo mwiza hariho abagaje abantu benshi nabonye ngaha ntari bwabone cyane nariho n'abandi bambonye nabo nyine batari bwanyumve namwebwe muri mwebwe ndazi ko ari ababonanye bahora bumvana gusa ku matwi batari bwabonane nuko rero kano kanya tuze kugafisha ubusa tuganire ibintu byubaka twubakane twungurane ubwenge twungurane ubumenyi kugira ngo twese dushobore gutera imbere turi kumwe turi ku rugero rumwe nuko murakoze tugira amahoro Thank you.